ntari ngaha yazutse. Bavukanye mwese muri Kristo, namwe bigishwa mugire mubatizwe. Pasika nziza. Kristo ni muzima. Bavukanye nguko benshi mubizi, iki giteramo ca Pasika cama kirangwa n'ibihe bitatu bihambaye imbere yuko dushikira igice ca liturujia y'Ukaristiya. Kuko mwabibonye, twatanguriye kuri ya liturujia y'umuco, aho twinjiye muri iyi ngoro y'Imana tuzimagirika mbere, turongowe n'itara rya Pasika, rya tara ritumenyesha Kristo yazutse aje kutuboneshereza muri iyi si yuzuye imizimagiza y'ikibi. Nico gituma ico gihe ca mbere, nguko mwabibonye, caciye gisozerwa na rwa ruririmbo rw'akanyamuneza bita Exultet, ruhayagiza nyene Kristo nk'umuco w'isi yaje kugira ngo isi rokoke, ive mu buja bw'imisiri, yinjire mu muco w'urukundo, muri ca gihugu c'umwidegemvyo Imana yari yemereye igihugu cayo. Igice ca kabiri cabaye ica liturujia y'ijambo ry'Imana. Nguko mwabibonye, n'igihe Eklezia ituronsa umwanya ukwiye, n'abahora bihuta ntibihute, umwanya ukwiye rero wo guterama kugira ngo dusubire kumviriza no kwinovora ijambo ry'Imana ridusubiriramwo ivyabaye, l'histoire, vyerekeye urukiza rw'abantu ruva ku Mana. Nico gituma mwumvise twasomye ibisomwa indwi byo mu bwuzure bwa kera, mbere sindwi gusa, kuko igisomwa cose cagiye kiraherekezwa n'izaburi, ni ukuvuga rero ibisomwa 14 byo mu bwuzure bwa kera, be n'ibisomwa 2 byo mu bwuzure bushasha. Ijambo ry'Imana mwavyumvise, rihera nyene ku ntango, rikatwereka ingene Imana ariyo itanga ubuzima, kuko ariyo yaremye isi n'ijuru. Ivyo vyose nk'uko maze kubibasigurira, biri n'ico bigomba kudushikanako, nukugira ngo ivyo tubona vyose, vyaba ibintu bifise ububasha bunini canke ibintu biteye ubwoba, vyaba ibintu vyiza cane, ntihagire na kimwe dupfukama imbere yacu ngo tugisenge, kuko caremwe n'Imana, ikwiye gusengwa gusa n'Imana, kuko niyo yaremye vyose, niyo yaremye isi n'ijuru. Ni nayo rero yaremye umuntu, mbere imugira nk'umwami w'ibindi biremwa vyose, ku buryo ihejeje kumurema, nk'uko muhora mubisoma, yaciye yikamaza iti ni vyiza cane. Nka kumwe k'umuntu ashikanye ikivi akabona yuko yashitse kuco yashaka gushikako, aheza agahimbagwa, ni vyiza cane. Imana imaze kurema umuntu, yumvise umenga iraranguye ico yabwirizwa kurangura. Nico gituma uko kose duhemukira Imana, tuba twibagiye ko Imana yaduhaye vyose kubw'urukundo idufitiye. Iyo Mana yaciye yunga ubucuti n'uwo muntu, mwavyumvise muri Iburahimu sogokuru w'abemera, gushika rero ihave imwemerera kumuha umutima mushasha. Nivyo twumvise mu bisomwa byose by'uyu munsi. Ivyo byose yabigira ibitumwe n'urukundo rwayo. Iyo Mana ntiyagarukirije ngaho, yarabandanije herekeza abantu mu kubanza kubagira igihugu cayo,
kugira ngo bagende barashigikirana. Imana yagombye ko tuba umuryango, igihugu, kugira ngo dushigikirane, dutambuke dufatanye ukuboko, tugumye umwizero, dushobore gushika iyo tuja. Rero Imana mu rukundo rwayo yabanje kubagira igihugu, kandi naho abantu b'ico gihugu baza barayihemukira, yagumye yitwararika kubaherekeza gushika nahiza kubashayura, ikabarokora ibakura mu buja bwo mu Misiri, ikabajabutsa ikiyaga gitukura ibanje kugikamya, nk'uko twavyumvise muri ca gitabo c'ihunguka. Iyo Mana nyene nyagusengwa idukunda rwose, yarabandanije izirahanura kenshi abantu b'igihugu cayo, iciye ku bahanuzi benshi nka Izaya na Baruki twumvise cyane cyane uyu munsi, ikaguma yitwararika kwereka abana b'igihugu cayo inzira y'ubwitonzi n'ubuhirwe. Ati muragumya inzira y'ubwitonzi niho muzohirwa. Ni navyo twumvise Imana yatumye umuhanuzi Baruki kuvuga mu buryo butomoye, ivuga ihanura iti umviriza Israeli amabwirizwa y'ubuzima, utega ugutwi kugira ngo uhakure ubwenge. Ni kuki ga Israeli uri mu gihugu c'abansi, wasaziye mu gihugu c'abanyamahanga? Iti nuko wahevye isoko ry'ubwitonzi. Iyo uba waragendeye mu nzira y'Imana, wobaye mu mahoro imyaka yose. Imana rero nk'umuvyeyi mwiza yaguma isemerera ngo igihugu cayo coye kwiyankisha inzira y'ubuhirwe. Niho rero nk'uko nariko ndabibabwira, mu nyuma yahava yemerera abantu b'igihugu cayo kuzobaronsa umutima mushasha, ngo habe ibiremwa bishasha. Hamwe abantu kugira ngo bagumye ubucuti n'Imana, Imana yari yabahaye amabwirizwa ku bisate by'amabuye byanditswe hanze, ati nzobaha umutima mushasha, muri uwo mutima mushasha amabwirizwa yanje azoba yanditswe muri wo. Nivyo twahereje ko twumva mu gisomwa c'ubwuzure bwa kera muri Ezekiyeli. Bavukanye mwese uyo mutima mushasha, Imana yahavuye uronsa abantu mu mwana wayo yazutse. Ni wa mutima dusangiye na Kristo, mutima tuvukanisha na Kristo. Maze amaze kutuvukanisha na Kristo, kubera ko duca tuba bavukanyi biwe twese, akaca atwungira ubumwe hagati yacu, akatugira abavukanyi twese muri Kristo. Abantu bemeye gukurikira Kristo, bakareka mutima wa Kristo akaba ari we aba muri bo, nibo baheza bakumva yuko ari abavukanyi hagati yabo. Ivyo nivyo twama mbere dusaba muri ca gisabisho c'ikonsekrasiyo mu nkuka y'imisa, igihe tugira ati dutabare nitwamara kwakira umubiri n'amaraso ya Kristo, mutima mweranda akatwuzura, udufashe tubumwe dusangira umutima muri Kristo. Ni muri Kristo honyene dushobora gusangira neza umutima, maze dusangiye neza umutima tukumva rero ko turabavukanye twese. Ugiye kuronderera ubumwe ahandi ntashobora gushika kuri uwo muvukano duhabwa nuko mutima w'Imana twaronse Kristo yazutse aza akaba muri twebwe. Ariko rero bakunzi b'Imana, uko gusangira umutima muri Kristo tukaba ibiremwa bishasha, hari ikintu ntabanduka bidusaba.
n'ukwemera ko Kristo yazutse, ko Kristo ari muzima. Kandi ntibyoroshe nk'uko duhejeje kubyumva mu nkuru nziza, kwemera izuka ntibyigeze byoroha namba, kuko si ikintu umuntu abonesha amaso. By'ukuri nta n'umwe yigeze yihweza Yezu ariko arazuka. Uzoza kubabesha ngo yarabonye Yezu ariko arazuka, azoba nyene ariko arababesha. Ntimuze mu mwemere ndabuhoro buhoro, kuko izuka ni kinyegezwa gisiga ubwenge, kidashobora kubonwa n'amaso yacu. Ivyo ijambo ry'Imana ritwereka gusa ni ibimenyetso bidufasha kwemera izuka. Kandi nyene kuba ufise umutima wugurutse, ivyo bimenyetso birakwiye kugira ngo yemere izuka. Ivyo bimenyetso murabizi, inkuru nziza zamaze ziriko zirabidushikiriza mu buryo bwinshi, n'uruhafu rugaragara. Abagiye bose ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe, abagiye bose basanze uruhafu rugaragara, ntawe rero babonye. Ngo impuzu bari bamuhambyemwo zasigaye mu cobo, ngo kandi zizinze neza. Hanyuma ngo haza abamarayika canke umumarayika abwira abaje kurondera uwo Yezu ati, reka kuronderera umuzima mu bapfuye, yazutse, ntakiri ngaha, yazutse. Mbere umumarayika ngo akaca yongera ko ngo ahubwo genda yabatanze hariya mu bugarire nk'uko yari yabibabwiye. Nukuvuga yabatanze hariya iwanyu musanzwe muba, kuko mu bugarire nukuvuga aho abantu bari basanzwe baba, kuko bagiye Yerusalemu baba bagiye gusenga. Nk'uko mwebwe mwaje ngaha muri katedrale muhava musubira iwanyu, none rero uko yabwira ati, mbega mwebwe mwaje kurondera Yezu ngaha, Yezu ntakiri ngaha, genda musubire hariya iwanyu niyo muza kumusanga, kuko Yezu yashimye kuza kubana natwe ngo aduherekeze mu mayira y'ubuzima. Ivyo bimenyetso bitatu bikaca bija bihura n'ikindi kimenyetso c'uko Yezu wenyene yahavuye aza ariyereka abo yashaka kwiyereka, akababonekera. None ugiye kurondera umuntu ugasanga si yari n'ivyo wari wamubohesheje, kuko murazi ingene bahamba abantu baraheza bakabatekagira nyene muri ivyo bihuzu, ugasanga ivyo wari wamubohesheje vyamuvuyeko. Ukaca ubona intumwa y'Imana ikubwira iti, yazutse, genda uza kumusanga hariya. Ugiye mbere bamwe ntibanize no gushikayo, ngo yabasanze mu kayira, akaca babonekera. Ugomba kwemera izuka, wowe ubuze mwiki kugira ngo wemere izuka. Rero naho ikinyegezwa cy'izuka kitabonwa n'amaso yacu, hari ibimenyetso bikwiye Imana iduha kugira ngo dushobore kwemera iryo zuka. Ngivyo ibimenyetso bidufasha rero kwemera izuka ry'umukama wacu. Igihimbaye rero kandi kuri jewe numva cotumye bose bemera izuka, nuko abaryemeye bose baciye bahinduka abandi bantu. Muraze murasaba muzirikana, rabe nk'abatumwa ukuntu bari bahahamutse babonye ingene Yezu bamwishe. Mwibukure uretse Yuda yari yamugurishije, ba Petero baramwihakanye baramuhemukira, abandi nabo ngo bari batunzwe nayo bameze, kuko bari babonye ingene ko rugeranyeko. Rero bari bahahamutse kubona uwabo bamwica nk'uko bamwishe. None mwibaze, umuntu yari yahahamutse mu minsi 2 gusa, ukaje usanga yahindutse. Ahari ubwoba hari ubutwari,
nk'uko Petero yaciye avyerekana avuga ati nangwa wa wundi mwari mwishe nabi yarazutse, kandi twebwe turi ivyabona tubibwirizwa kumenyesha yuko yazutse. Ababonye rero Yezu yazutse, hari ikintu cahindutse muri bo, baciye bahinduka baraba abandi bantu. N'ababigishwa babiri batubwira b'Emawusi batwereka nyene yuko mu gihe bari bacibaza yuko Yezu yapfuye agahera, ngo bari mu kajendegete babuze ayo bacira nayo bamira, ngo hanyuma bambaze kubona ko Yezu yazutse, bakabona bari kumwe, ngo baca barahinduka, bumva barafise iyo bava niyo baja, mbere ngo baca buzura akanyamuneza kadasanzwe. Rero guhura n'uwazutse, Yezu yazutse, biraduhindurira ubuzima, bikaduha kubaho nk'abana b'Imana bafise iyo bava niyo baja. Arico gituma tugumana umwizero, tukabaho dukundana no mu buzima bw'abahuye n'uwazutse, baca rero bahinduka, bagasigara bagenzwa na rya bwirizwa rishasha ry'urukundo, bakitwararika kugirira neza abo bose bahura, kuko mu muco w'uwazutse basigara babona ko muri bose harimo abavukanyi babo. Ubuzima bwabo ntibuba bukigarukiriza ku vyo ngaha kw'isi gusa, buca bwukurukira ivy'ijuru, ngo ko mwazutse kumwe na Kristu, rondera ibyiza by'ijuru. Tugira Imana bavukanyi, Ekleziya yonyene ubwayo ikurikije ivyo Yezu Kristu yigishije, yarashinze ko uko kujabuka tukemera izuka kugira ngo turonke ibyiza byaryo bibera mw'ibatisimu. Twemeye gupfana na Kristo nk'uko ibaruwa rihejeye rya kete rihejeye kubitubwira, twemeye gupfana na Kristo, duca tuzukana, tukazuka kumwe nawe, wa muntu wa kera tukamusiga mu mazi y'ibatisimu. Turahimbawe nuko muri iki gice tugira tuninahaze ibatisimu nyene. Muze rero dusaba Umukama muri iki giteramo ca Pasika kugira ngo mu gusubiramwo za ndagano z'ibatisimu twagira, Imana itukaburire iyo nema y'ukwemera izuka no kubiremwa bishasha. Twebwe twamaze kubatizwa kuri uyu munsi muri iki giteramo ca Pasika, dusaba Imana dushimitse kugira ngo iyo Mana idukaburire muri twebwe ya nema y'ukwemera rwose izuka, kuko uwemeye izuka murumva kwaca ahinduka, gutyo rero tube ibiremwa bishasha. Na cane cane dusabire ababigishwa bacu bagira baragana ubwa mbere indagano zabo zo kuba ba Kristo, kugira ngo ico gitangaro cyo kuvuka bushasha mu mazi no muri mutima kiranguke muri bo, maze basigare ari abantu bashasha barangwa n'urukundo muri vyose. Mbere hejuru ndabipfuriza mwese Pasika nziza, Imana iduhe twese kwigenza nk'uko bibereye ibiremwa byemera Pasika. Amen. Munkundire gatonya aba batumva neza uru rurimi ngira ico ndababwiye nabo. Chers frères et sœurs dans le Christ et chers catéchumènes qui allaient recevoir le baptême, cette veillée pascale est toujours marquée par 3 moments importants avant d'arriver à la liturgie eucharistique. Comme vous l'avez constaté, nous avons commencé par la liturgie de la lumière, où nous sommes entrés dans la cathédrale en suivant le cierge pascal qui symbolise que le Christ ressuscité
vient éclairer les ténèbres de notre monde et de nos vies. C'est pourquoi cette partie s'est terminée par le chant de l'Exultet, un chant de joie et de louange au Christ et lumière du monde, qui vient pour nous aider à opérer notre passage, un passage du monde des ténèbres de la haine au monde de la lumière de l'amour. Le deuxième moment a été celui de la liturgie de la parole de Dieu, où l'Église nous invite à réécouter et méditer tranquillement toute l'histoire de notre salut, depuis l'intervention de Dieu dans la création et la conclusion de l'alliance avec Abraham, jusqu'à la promesse que ce Dieu a faite à l'homme de lui donner un cœur nouveau. Oui, comme vous l'avez entendu, avant de nous faire goûter au bonheur de croire à la résurrection du Christ à travers les textes du Nouveau Testament, l'Église nous fait d'abord parcourir toute l'histoire de Dieu avec l'homme, une histoire d'amour, une histoire d'alliance d'un Dieu qui aime l'homme et l'accompagne dans tout son parcours. Cette histoire commence avec un Dieu qui crée tout l'univers et donne la vie à l'homme en le mettant au centre de cette création, au point que lorsqu'il finit de le créer, lorsqu'il avait fini de créer l'homme, il s'est exclamé que c'était très bon, comme s'il venait de réaliser la meilleure œuvre de ses rêves. Oui, nous avons du prix aux yeux de Dieu. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. Ce Dieu a continué à aimer les hommes en faisant d'eux son peuple. Il les a accompagnés partout jusqu'à se préoccuper de les libérer de l'esclavage en les aidant à faire une traversée périlleuse de la mer Rouge, symbole de la première Pâque qui signifie passer du monde de la servitude au monde de la liberté des enfants de Dieu. C'est ce que nous avons entendu dans le livre de l'Exode. Puis Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est souvent allé vers son peuple en passant par ses prophètes pour lui montrer son amour malgré ses infidélités et pour lui indiquer la voie de la sagesse à suivre pour rester dans l'alliance avec Dieu et connaître le bonheur. À ce propos, le prophète Baruch est celui qui prête le mieux sa voix à Dieu en disant, comme vous l'avez entendu, « Pourquoi donc, Israël, es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère? C'est parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. » Voilà comment Dieu a toujours accompagné son peuple. Et finalement, chez le prophète Ézéchiel, il promet de donner à l'homme un cœur nouveau pour qu'il soit effectivement une créature nouvelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce cœur nouveau promis par Dieu, Dieu l'a donné finalement à travers son Fils ressuscité. C'est un cœur que nous avons en partage avec le Christ ressuscité. C'est ce que nous exprimons dans la prière eucharistique lorsque nous disons que lorsque nous serons nourris du corps et du sang du Christ, nous serons remplis de l'Esprit Saint, un Esprit Saint qui fait de nous les petits frères et les petites sœurs de Jésus et qui nous constitue en une famille des enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui fait que nous soyons une famille et que nous soyons des frères et sœurs entre nous. C'est ce que nous enseigne tout le Nouveau Testament, c'est-à-dire devenir des créatures nouvelles dans le Christ.
Cependant, chers frères et sœurs, pour pouvoir devenir ces créatures nouvelles, il y a un préalable. C'est celui de croire à la résurrection du Christ pour pouvoir bénéficier de ses bienfaits, des bienfaits de la résurrection. Il se fait malheureusement que croire que le Christ est vraiment ressuscité n'a jamais été une chose facile. Comme l'évangile de cette veillée vient de nous le montrer, cette foi en la résurrection n'est pas de l'ordre des évidences. Ce n'est pas quelque chose que l'on vérifie avec nos sens, avec nos yeux. En effet, ce que l'homme constate, ce sont des signes qui peuvent l'aider seulement à croire. Et ces signes vous sont connus parce que tous les évangiles convergent pour en parler. Il s'agit d'abord du tombeau vide. Tous ceux qui se sont rendus au tombeau le 3e jour, ils ont trouvé que le tombeau était vide. Jésus n'était plus là. Le tombeau était vide. Ils ont vu aussi les linges repliés. Ces linges-là qui avaient servi pour ensevelir le Christ, mais en même temps pour le ligoter. Voilà, ils étaient là, repliés, dans le tombeau, restés là. Il y a aussi un messager de Dieu qui a expliqué que le Christ était ressuscité. Et puis, le ressuscité lui-même a fait quelques apparitions à certaines personnes de son choix. Mais comme on le voit, aucun de ces signes n'est concluant, n'est contraignant. Il faut s'ouvrir au don de la foi pour pouvoir croire à la résurrection, même s'il y a assez de signes pour pouvoir croire. Le disciple que Jésus aimait, on nous dit, lui, il est entré dans le tombeau vide, il a vu et il a cru. Parce qu'il avait un cœur ouvert à accueillir ce don de la foi en la résurrection. Le disciple que Jésus aimait, le disciple qui aimait aussi Jésus, parce qu'on nous le montre, qui est allé jusqu'au pied de la croix, à côté de la maman, et c'est à ce disciple-là que Jésus a dit, voici ton fils, et à l'autre, voici ta maman. Donc c'est signe qu'il aimait beaucoup Jésus, et Jésus l'aimait beaucoup. Lui, quand il est entré dans le tombeau, il a vu et il a cru. Cela était suffisant. Et ce qui est heureux aussi, c'est que quand quelqu'un parvient à croire en la résurrection, cela change sa vie. Il effectue vraiment une traversée qui fait passer du vieil homme à l'homme nouveau, comme nous venons de l'entendre dans l'épître de Saint Paul. Il devient une créature nouvelle qui est conduite par la loi de l'amour et le souci de faire du bien à tout le monde, parce qu'il voit désormais en chaque personne le visage du Christ ressuscité, donc un frère ou une sœur à aimer. Sa vie change de paradigme de pensée, l'homme et l'univers, car son horizon ne se limite plus aux choses du monde, il s'ouvre surtout aux choses d'en haut. Ce passage de croire à la résurrection du Christ, d'y adhérer pour bénéficier de ses bienfaits, c'est un passage, heureusement, qui se fait dans le baptême. Et nous sommes heureux que nous allons célébrer justement le baptême et que nous allons renouveler le baptême pour certains d'entre nous. Si nous mourons avec le Christ, nous ressusciterons avec lui et nous vivrons avec lui. En acceptant le baptême, nous acceptons de mourir avec Jésus et donc de ressusciter
avec lui et de vivre avec lui. C'est ce que nous allons vivre en ce troisième moment de cette célébration, les uns en recevant ce baptême qui les incorpore dans la famille nouvelle des enfants de Dieu, les autres en renouvelant les engagements du baptême que nous avons déjà faits. Prions donc, chers frères et sœurs, prions le Seigneur pour que cette grâce de la résurrection se renouvelle en nous qui avons déjà reçu le baptême. Prions aussi et surtout pour que ce miracle d'une nouvelle naissance advienne dans nos frères et sœurs qui reçoivent le baptême en cette veillée pascale de 2025. Et à tout le monde et à chacun, je souhaite la bonne fête de Pâques.